Bakunzi b'ishirahamwe BMBC turabaramukije twongera tubaha ikaze mu biganiro vyacu. Kuri uno musi turi kumwe n'umuyobozi wacu wa BMBC. Hari ikibazo twari dushimye kumubaza cerekeye abantu benshi bakunze kuba baraba ibiganiro vyacu ducisha ku mbuga zitandukanye. Barakunze kubaza ibibazo bitandukanye na cane cane ku bicapo dukunze gukora ku mazu twubaka. Rero umuyobozi wacu twagiye tukwibarize iki kibazo. Twabonye kibazwa n'abantu benshi ku mbuga zacu. Barakunze kubaza ibijanye nuko tutabereka mu nyubakwa twubaka ibicapo vy'indani, no kuvuga ukungene inzu iba imeze indani, no kuvuga haba ivyumba bitandukanye mu matoilette, ivyo vyose ngo ntibabibona mu bikoni, ntibashobora kubona ingene tuba twabikoze muri ubwo buryo. Rero twashaka uduha umuco kuko bituma abantu benshi mbere bavuga ko batoduha n'akazi kubera ko batabona ingene indani dukora ivyo bintu. Twashaka tugusabe uduha umuco, ongera ubaha umuco abo bantu kugira ngo bashobore kubandanya bakurikirana ibiganiro vyacu bongera babiraba batomokewe. Urakoze gose. Twebwe amazu twubaka abantu dukurikirana barabona amazu turi mu fondation bakabona ko dufite amazu menshi turiko turubaka. Bakabona turiko turasiga amazu bakabona amafoto y'inyuma yaheze. Mugabo bakashaka ati none ko mudatembera kujya tubibona mu bindi bihugu mutwereke mu bindi bihugu araza gahera hajya yinjirira agendera kamera mu vyumba hose akamera ati none namwe kubacu mu Burundi mutabigira uko sivyo. Rero ntibabaje nabi mugabo n'ikibazo kitokunda kuri twebwe ko twebwe twubakira abantu mazu matongo yabo inzu tuyihezanye neyo aba yagitumye aca yinjira sivyo atinjira naho urumva bari inzu y'umuntu azwi ntibari inzu yo kugurisha tuko tarondera abakiriya ngo twerekane ngo tubatse ukuntu nuko sivyo oya. Rero nivyo ukunda ko inzu ya naka sinzi kuvyo bazi abarundi ukuntu hameze ni gake abarundi bokwemera yuko inzu wamwubakiye uza kuyifotora mu vyumba ngo berekane ngo yinjiye ngo sasha ngaha ngo twarete ngo acakatira ngaha ngo icumba ngo acakatira ngaha ngo etaje ni hariya. Ivyo toshaka kwerekana turi inyuma ukuntu inzu isa neza twayifotoye tukaja hehe mugabo nivyo kora ko tekana amadetaye kuko ni inzu y'umuntu. Rero ntibaze baragereranya ibintu bitagereranyika. Muri ibyo bindi bihugu babigira za Kenya batubwira mu Rwanda n'ahandi za Tanzania usanga hari amashirahamwe amasosiyete manini akoresha amamiliyaridi yubaka amakartier. Ntugasanga BMBC dufata ifise uburyo bwishi n'uwo mugambi turawufise naho kubaka amakartier bidazokunda mugabo twiriva ko myaka iza kubaka amazu make turasaba dushigikira tukaza nariko abara yo kugurisha sizo tudatwubakiye umuntu tuca kuba ati inzu turayihejeje uwikeneye wese kwisi yose nadayigure arizi wacu mugabo kuya tubaka amazu yabanyeneyo bazwi tukaba dushaka kwerekana ahantu hose umuntu yinjirana gushika shitaharyama. Ivyo nitubigira rero imvo ibituma niyo hanini tubaka neza gose barabizi gose hari n'amazu tubaka avuga urumva ibintu nyene birebire sivyo mugabo gusa ntibikunda yuko kubera ibanga ufete ibanga ico ni kimwe. Hariho n'amazu mbere twubaka ntimunabone n'amafoto najya amafoto twekana n'amazu twubaka ntiyabone kubera nyene yavuze ati je inzu yanje sishaka ifoto n'imwe ndogira mbona yayo ahantu hanze kirumvikana. Ivyo rero babitahure abantu dukurikirana ntazo dufite duhisha tubaka neza tufite n'ibihugu tuko turakora byinshi. Niyo umuntu arungitse umuntu ati genda ndabire ko afite amazu bubatse turamutembereza gushika umunsi gatwira ko tutarahejeje agataha ati ivyo mbonye birakwiye sivyo kuko dufise amazu Gitega dufise amazu Bujumbura na hehe twubaka sivyo mugabo ivyo kubatembereza tugarukiza nyene babona sivyo ukeneye kumenya rero ko twubaka ishaka kuza tukamutembereza mugabo naho nyene zo mujana mu nzu y'abantu babamwe turashaka kurengana nyene akatemeza tigarukira muri saro nimba ari nk'umukiriya agomba kuba akazi kandi dukora neza abantu bagaca baba inshuti nyene akavuga ati okay ko ari umuntu agomba kuba akazi mwankoreye neza na jewe sinshaka ko mubura ntuze ya anote client mugabo mugarukira muri saro turumvikana nk'abara amazi wacu. Rero ingeso rugo ntiba kurundi nihagera igihe twaka amazu tugurisha tuzogera no gukonyera abantu bayabone tuko turatembereze mugabo tubaka amazu y'abantu baca bayinjiramo biwabo
mbere yanze bakaratwankira ariko tunayafotora abantu babitahure sivyo mugabo gusa abarundi bamenye yuko nk'abari mu mahanga cyane cyane turafite uburyo bwo kubaka amazu ya kijambere amazu ya kijambere afise facilité ziteye imbere cyane ameze neza gose ntabwo umuntu yitinya kuri BMBC turabahinga nyene ba bien nico rero novuga murakoze iyo mwubatse mwubake neza BMBC yubaka neza mugume dukurikirana ibyo twerekana ibijya mubonye nibyo dufite uburenganzira bwo kubereka kuko abantu twubakira banadutegeka ibintu tutazokwereka abandi bantu ku mazu yabo murakoze turagushimiye nawe kuri uwo muco utanze muyobozi kubijanye n'ico kibazo kibazwa na benshi ku rubuga rwacu dukunze gushirako ibyo turangura ariko hari akabazo gatoyi nagire nkubaze kiyongera kuri ivyo none abo bobo banyene izo nzu barashobora kubona indani ingene hatunganijwe mu buryo nukuvuga bwiza bwiyaguye gusumba abandi nkuko bitabonwa n'abandi ku rundi ruhande urakoze cyane kandi ushiza cyane abajya abantu rero tubakira ry'amazu bobo iyo turiko turasiga akarangi kanyuma duheza ubuntu buna buriya bobo nibo dutanga raporo sivyo hari amakuru rero novuga duhabanye n'amazu turagira ahantu tukamwereka abantu ibintu byose dukora mugabo hageze hamwe dushaka ibintu by'ibanga ibintu nyene by'indani niho duca duhagarika kuri bamwe baratubujije rero mugabo banyene amazu bari mu bihugu bitandukanye tuba turiko turayubakira bo turaguma tubereka amatwarete ibikoni utuntu two twabereka rimwe rimwe sivyo kuko muramora tuberetse nk'aka video nk'akarore ko mu gikoni k'inzu y'umuntu canke muri saro mugabo ntiduhera ni gake duhera muri saro ngo tugende no mu vyumba mugabo nyene inzu we twayubakiye turahera tucinjira muri portail tugatembera we akafise amafoto kirumvikana rero abantu tubaza ibintu turabahaye umuco baze batubaza ibintu novuga dufitiye uburenganzira bwo kubaha aya mafoto y'inyuma amwe mu nzu mugabo aterekana inzu yose ukuntu ipanze sivyo uko umva none inzu y'umuntu nyene ni inzu y'umuntu hanyuma kugira bivuze yenda ndabisubiyemo turafise abantu benshi demande nini twebwe umuntu agomba kwinvestisa muri immobilier mu Burundi yumva ko iyo bafise nk'amatongo turafise inguvu n'abantu twokorana muri izo project sivyo ufite itongo yumva ati nkene un projet immobilier nze ngurisha amazu ku bantu turafise n'abantu boca bayagura twege turabafise kirumvikana muri BMBC mugabo twende turagira ubushobozi bwo kubikora imbere ko tubikora tuzoza turabereka amafoto nkajya tubereka murakoze namwe turabashimiye cyane hama tukabananya twifuriza abantu bakurikirana urubuga rwacu kubananya barukurikirana kugira ngo bashobore kuza bararonka umuco ku bibazo bimwe bimwe bitandukanye twama twabishuye kandi bama babajije nabo nyene iyo mwubatse mwubake neza na BMBC